bishoboka nk'ubashimira mukagenda kuraba hariho n'uwundi aza kumfasha hariya kuri Gadinoro muga wewe avuga ati je ko ntahembwa Nikora uzohembwa n'Imana uko bajya abana bamaze gukura nibo bazovuga ati ujya mutama yahora dufasha ukuntu kunuko kandi ahaye ndabibona hariho umwana mu nyuma yanyu hamwe Roy TV inshitse ko kuza kundaba yego ifashijwe n'ujya muntu yabahamagaye hari umuntu yambonye yahora yiga kuri iryo shuri aranshika ko arampa 20000 ati muta y'amarundi ati muta ati wewe byiza ukora Imana ncabona n'ubundi padiri araje yitwa Isahake arampaye 10,000 aturagenda kuraba abana mwaramutse canke mwiriwe bivanye na mumwe saherereye kuri mikoro je Delphine yo gusaba ni kiganiro ngoma ndabashikirize ndi kumwe n'umutumire wanje ni umutumire umenyereye ndi kumwe n'umutama akunze guca ku makamera y'ama TV menshi atandukanye ngaha mu gihugu ubutaha twarakoranye ikiganiro kuri Roy TV tubereka ibikorwa vyiwe mu buryo akomeza kwitanga yitangira igihugu yitangira n'abana b'igihugu mu gikorwa yihaye akorana umwete kubwira cyo kujabura abana atawumuhemba bamwe twitwa abakorana bushake uno musi kandi twamutumiye kuri micro za Roy TV ngo tuganire nawe twashaka gusaba widondora ariko baradukurikirana haba abakunzi ba Roy TV n'abakunzi bawo bwawo abakunzi ba Roy TV kwizina ry'wanje nitwa Banyegurusa Marke nkabansanzwe ndumukorera bushake akazi nkora mfasha abana kumbaje busama barabara yego ndavuze firimbi imodoka zigahagarara yego ubuhoho ipikipiki barazinkuye ko n'amakinga ipikipiki imiduga ntingora cyane kandi byiza cyane ndabishima ego ni Marke turamumenyereye mu bikorwa asanzwe akora byo kujabutsa abana ni igikorwa kitoroshe aho twama tugenda kumuraba akabona yuko ni ikintu cyo kwitanga ni ikintu novuga nico kurinda ni n'ikintu novuga ni impano umuntu aba yarahawe n'Imana Marke akemera kugikora atawuri karamuhemba akavuga nti uyu murimo nzowukora bivanye n'igihe kinini yakoze hari abantu bako bagenda babona ibikorwa byawe bakabishima bakavuga nti Marke uko biri kose arakwiye gushigikirwa aba bantu Marke bariko barashima ibikorwa byawe iby'ikintu wo babwira gushika no maya n'isaho tumaze kubona uhabwa dushimye uhabwa ama envelope agiye atandukanye iby'ikintu we biriko biraguha nk'uyu mwuga wawe wihaye ubwawe atawuguhamagare gukora yo mwuga nihaye n'Imana mu kazi zose uzokora uzoshira Imana imbere byose Imana izimpano Imana yampaye sijo nyazihaye n'umuremyi w'Imana ni Imana yinshira haje mu ibarabara urabona guhagarika imodoka ni ikintu kigoye cyane ndi umuntu asanzwe si umuntu mfise inkoho n'ufise inkoho baramunanira guhagarara mugabo n'umurimo Imana yampaye kanzo ubandanya gushika ubumuga bw'iwanje ntagishobora gufata ifilimi ngo mpagarike imodoka ego turamaze kumva yuko bimaze gushikana rimwe na rimwe ukagiramo isanganya harabaga gukubita ariko ntibiguca intege ukabandanya iki gikorwa mbe wowe ubwawe iyo bishitse ukagira ingorane nk'izo ntumva menga ati ibintu nopfanda bigabanya canke nkabihagarika oya sinshobora n'umuhamagaro w'Imana nguma mbandanya ahubwo kubwira ngo ujya yantoteje abone ko ujya muntu nkiri kukipi nakubwiye kuko nzoshobora kubibandanya mpakamagara yiwanje ntakivuna ushobora gufata ifirimbi ngo mpagarike ego hariho abantu bariko barabona ibikorwa ukora bakabishima cyane bakavuga nti uyu mutu akwiye no kumushigikira turakwiye no kumutera intege kumbure nabajya abandi bantu batumba ko hari ikintu bokora bakorera ubusa kuko ari nkayo fata ati kujya no gutumwanya ibintu akora atawuzomuhemba no gutumwanya abwo yabuze ivyo akora nigiye ikintu wobwira abo bantu bagifise ivyo vyumvira bacumba ko batoshora kwitangira abandi mu gukora imirimo atawo bahemba jewe no babwira nti nibabandanya ahubwo jewe urabona ko ndiko ndasaza bankurikire Urwaruka mukibona rukunda igihugu bakundisha igihugu abana banje abana bacu b'igihugu jewe nababwiye ati ko nzobakundisha igihugu ndi muri ba bantu basanzwe bari mu kundisha igihugu Urwaruka yego kuri igihugu cyanyu ufashe bene wanyu abatari bwishobora kujabuka sabana mfasha gusa n'abakuze bajya babavyeyi bakuze abatecishoboye bacashobora kuja kukibarabara bose ndabafasha simfashe mwana bajabuka mu mashuri bagenda kuri NS bagenda hehe
bajya batamakazi bashora amavoka bashora imihwi kila muntu wese ashobora kuja bukaja mwibarabara ndafise ubushobozi bwo kuvuza ifirimbi imodoka zigahagarara n'ubu nyene ku mugoroba hari abavyeyi bamfasha ngo dufashe ijya bara ntitworijabuka babavye atari babana baba mama bakuze aba papa n'abantu basanzwe bavuye kuvoma uraza maze arakama bakambwira ati dufashe tujabuke nkabikora ntacyo bariko barama nkavuza ifirimbi imodoka zose zigahagarara bakabona yuko ndiko nkore igihugu nta jana ndonka nta n'amahera ndonka muganda bikora ku bushake bw'iwanje umuhamagaro w'Imana. Ariko hariho abantu ubona yuko bakozwe ko nibikorwa bikorakora bakavuga nti reka twebwe marike natwe tumutera intege dufume niburi uyu munsi tumugurira nako kunywa kunyota yagize bakemera gukora mu mifuko yabo bakagira ico bakoze. Abo bantu bobo abamaze kubikora nigiki babwira abatarabikora bobo nigiki babwira abatarabikora no babwira nti babandanye bantera intege kuko najewe nigikorwa babona ko gikomeye ababikoze nabo ndababandanya yuko boguma bamfasha n'ubu mumvugire hanze abariko barankurikirana kw'ikiganiro yuko turakora kuri umugoroba w'itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu. Ego mubabwira uti n'ubu wamutamara cyari ku kivi azobibandanya bagume bantera intege bamfasha n'ubu ndashaka kubura yego aho mba ndashaka kuharonka mugabo uraza n'uburyo buragoye mbano mu gatunguru ni kure yahomba bivaye naho ukorera tugaje bivanye naho nkorera kijya gikorwa no kuri gare dinoro sahantu hafi harimo urugendo rutari ruri agatambuko harimo ibirometero nka 5-6 akuzinduka mbyuka saa 10 nkaja mu mazi nkiyoga nkaraba ngafata urugendo urabona ku rugendo nanje n'umutama amabisa hari mu gatunguru nkaza gukora akazi. Ariko nimba ntaguciriye mu jambo marike twashaka kumenya musanzwe mufise umuryango je umuryango ndawufise nturi ngaha musanzwe mubana aho musanzwe muri mu gatunguru nahantu nsabye indaro naho savye aho umuryango wawe uri umuryango wiwanje uri ruguru. Ego je mvuka muri commune Rutegama mu ntara ya Muramvya umusozi witwa Munanira 2 mvuka mfise abana bane n'umudamu oya mudamu yarapfuye. Mbega ko muri no mu gisagara ruguru yo basigiye ku gatumba abana basigaranye nande babahe gute abana babaye mu miryango narabonye Roy TV yaramfashije muri minsi. Yego ndabari akamenere vale ni batatu bose bariga wa mbere yiga mu wakangahe wa kabiri wa gatatu no wa kane wa mbere yiga mu 12 wa kabiri yiga mu wa gatandatu wa gatatu yiga mu ya kane wa kane yiga mu wa kabiri. Nabana batoya bose n'abakobwa namwana mungu mfise nebera nkabatunga. Ego hakantu mwari muvuze nti Roy TV raheruka kugura akantu yagufashije nogira mvuga nti abwo nabakunzi ba Roy TV babonye ibiko gukora baravuga nti uyu muntu turakwiye kumushigikira numwe rero mu barundi basanzwe baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatunkanye burya gutuma gamo tugushikirize novuga si Roy TV yabikoze abwo Roy TV niyo yabaye umutumwa ho gushikira. Ego Roy TV naho yabaye umutumwa nayo nyene irakwiye nayo nyene kunseruka ko naho yabaye umutumwa nayo nyene kanseka ko bwayo bakaboneka ko abaruzi ati akakantu kabaye kwa Roy TV ati ndakamuhaye nawe nyene. Ego byose ni kubisengera ngira uyu mwaya dufata tunakurondera kugira ngo tumenyekanisha ibikorwa byawe bishike kure ejo canke ejo wundi marani yabikora nize ko na Roy TV zo gushikako kugira ngo inashike ku mutumba ibone uruvyaro ufise ngene rubayeho mu kiringo wemeye guhe uruvyaro rwawe ukaza mu gisagara mu gufasha urundi rwaruka canse abandi bana ariko nabakuze twumvise ko barimwo mu kubafasha kujabuka ataro byaro rwawe rurimwo nigikorwa cy'urukundo werekana nizera ko Roy TV gizoronka akanya izona gufasha kugira ngo mushike no ku gatumba kuraba abana. Ego murakoze ndabashimiye ko mwemeye tukagira ikiganiro yuko muzomfasha mukaza kuraba urubyaro mfise sitike ryanimishe cyane mugabo kubushaka bw'iwanyu mwoshaka mukaza tukagenda kuraba umuryango aho mbaye. Ego ariko ubu yuri no mu gisagara abana bari ruguru biroroha ngo umenye amakuru yabo ko tubona ko intambuko irimo n'indende aho basanzwe babaye uramya ntibaramutse uku biri uku bigenda gute abana bishoboze nk'ubu mwari mwarampaye itike ujya muntu yanshitse ko akangarukira ko namwe mukambera umubanyi mwiza mukanshikako nimuhure na gashitsi
nahora kubaraba yego naje nagiye ku mugoroba vendredi ku mugoroba nka saa 11 yurira imodoka zarateze ambambutiyaje hiyi Bugarama nagiye gushika muhira nka saa 3:30 saa 4 ariko hasanze bakomeye nasanze bakomeye nagarutse jo mu masaha ku mugoroba kubera akazi wa mwitwarariko w'ibibondo ariko Marike ndafise ikintu ndiko ndibaza mbega wowe y'umurimo uri kurawukora ukabona nti umurimo ndiko ndakora ariko hari abantu batanguye kubona ko ari umurimo mwiza bakagira ico bakoze ku bwanje uvyakira gute muri wowe ndavyakira umunezero kuko naje nishima yuko ivyo ndiko ndakora bishigikiwe yego urazi yuko urakora iciza utazi ko ari iciza uza kubona kiguhaye intumbero nziza yuko ari iciza iyo uriko urakora ikibi naho umenya ingaruka yaco ko ari kibi muga ibyo ndiko ndakora ni iciza uko ndabona n'abantu bancako bakavuga ati muta Imana izoguhezagira niryo ni jambo y'umuntu akubwiye ati Imana izoguhezagira nawe urishima cyane n'ikimo ukavuga uti kumbe bya bintu nkora Imana izompa nawe taguha no munsi nejo imbere ni heza. Reka tukomeze tugushimira kuko urumva n'ibintu ukora mu kwitanga tugerageje kuraba igisagara ca Bujumbura ni kinini cyane kandi ahantu usanga ari amambutiyaje ni henshi cyane ariko ugasanga nta bantu bemeye gufata uwo mwanya nabo nyene ngo bagende bitangi bakora uwo murimo bakavuga nti ivyo ni vya leta ariko ukabavuze ati je uko nshoboye kose nzobandanya ndabikora bo bohamagarira iki abandi bantu bafise umwanya nk'uyo. Hariho abantu kukanka baransabye ngo ugende bashireho mu rubirizi bariho ndabashitseho aha hari umuntu abapolisi barabonye muri iyo myisi niho bari nga kuri terminus yego mu Ngagara bariho baba mama abo bose baje abo bose bakukira jewe bitwararika jewe kuti reka dukore nka bijya bintu uya mutama Marke ariko arakora kuri Gardinor ariko abo bose basanzwe babikora musanzwe muzinanye abo bose baranzi ndabazi mu rubirizi ndabazi kukanka ndabazi abo ntazi neza ngo terminus bakorana n'abapolisi. Eka nabo bantu babikora dukomeze tubashimira umva yuko ni imbuto wateye itanguye kuza iramera twizera ko nabo nyene mu misi imbe tuzora ko barafasha cyane igihugu kuko ni umurimo wo gufasha igihugu ni umurimo wo gufasha bene igihugu kuko Nigikorwa kitoroshe nizera ko bose ko barabira kuri wewe byose tukomeze tubigushimire twonge nabo nyene tubibashimire. Ego bishoboka nkubashimira mukagenda kuraba hariho nuwundi aza kumfasha hariya kuri Gardinor muga wewe avuga ati je ko ntahembwa nikora uzohembwa n'Imana uko bajya abana bamaze gukura nibo bazovuga ati ujya mutama yahora dufasha ukuntu kunuko kandi ahaye ndabibona hariho umwana mu nyuma yanyu hamwe Roy TV inshitse ko kuza kundaba yego ifashijwe n'ujya muntu yabahamagaye hari umuntu yambonye yahora yiga kuri iryo shuri aranshika ko aramha 20,000 ati muta y'amarundi ati muta ati wewe byiza ukora Imana ncabona n'ubundi padiri araje yitwa Isahake arampaha 10,000 aturagenda kuraba abana ubu no kwa Buyengero ganiro barampamagaye ngende nshigikire ujya muntu aja busaba Kirisu kuko acoresha abantu b'imodoka abakristo akabazibira bagenda kandi mu Kristo ni wagura imodoka sigura umuntu bikoresha bijya bintu byarabyase na padiri mukuru. Mwari muvuze yuko hariho bamwe mwabo mwafashije bakiri ku ishuri bagarutse no mu nyuma bashimira bati mutama waradufashe tukira abanyeshure ariko no munsi tuko turaronka ico twihereza ivaye n'ingire mwatubaye hafi bakagushimira. Hari umwana umwe izina mugandagiye bagiye umunsi twakora ku kiganiro nzomubaza iko yitwa yego narikubwiye yanshimiye arampa 20,000 y'amarundi cyo gituma namukubwiye kuko ubu n'umwana abona ko ujya mutama ntacyo yiha naga gashati bona nambaye nabagira neza bakampa ntiwavugira ngo ni ubushobozi bw'iwanje. Oya ndabona kutagase ni bimeze neza ngira Imana itanguye gukorera mwabo mwagiye murafasha nabo bakavuga nteke umutama wacu natwe tumufashe ko ari byinshi yadufashije. Ego ni byiza cyane kandi ndashima ibyiza nkora naje nkishimiriza sije nishima nishimiriza Imana interetse n'uyu nkaronka amagara yo kugira ngo nshike aho hantu ku kazi nawe urambona wa telefonye urambwira uti uku nuku nico gituma nanje nshimira Imana ikintu ntangura gushimira bwa mbere ni Imana
intereka ikampa n'ubu buryo n'inguvu simpambaye cyane gusumba n'uw'inkoho baranka guhagarara mugabo jewe ndishima cyane kubera mpagarara hajya byose nibikora dushimira Imana kuko ibyo dukora byose tubishobozwa n'Imana. Twebwe Roy TV turiho kugira ngo ibikorwa by'abene gihugu bariko barakora tubishikane kure. Hari benshi bariko baramenya Mark biciye kuri Roy TV nabo nyene bagakorwa ku mutima. Inyuma y'ujya muntu yagize cyantuma kuri wewe narakindi telefone y'umuntu atari mu Burundi arambwira nti ujya mu papa namubonye numva namukunze cyane ati ndakeneye yuko naho ndi mu bibazo asanzwe agwaje umwana ahari mu gihugu ciwe yaravuze nti uko biri kose ndifuza kuzogenda unganiriza ujya mu papa yafise akantu gatoyi Imana yashoboje nzokamuha kamwe mu icupa kuko aritanga cyane numva yuko ibikorwa mukora biko birashika rwose. Ego murakoze cyane kuba nshimye n'iki kiganiro naho ari ku mugoroba kandi umugoroba niwo mwiza kuko nari nsanzwe ngomba ntaye kuko nari mpejeje kwambutsa abana. Imana yari ihejeje kwambutsa abana si jewe. Oya ni Imana gusa yakoreye muri wewe nawe urakora. Ndakora kandi Imana ivuga ngo n'abadutwara bavuga ngo mukora musenga. Je ndi ku kivi n'ubu rero ndi ku kivi nejo ndi ku kivi. Okay, mubandanye ico kivi muriko anako muko maragikora neza kandi hari abantu bariko barakorwa ko n'ibikorwa ko murakora bigatuma bakora mu mifuko yabo bakavuga nti muri duke dufise dukomeze dusabikanye n'abarundi bene wacu kugira ngo abone ko tubashigikiye. Uyu muntu yandukanye message ntari mu Burundi ari hanze y'igihugu ariko yaravuze nti uzoyinshikanira uko iri kose asanzwe aharagwaje umwana nawe nyene ariko yakoze ko n'ibikorwa ukora aravuga nti nzo mushimira ndamugurisoza iyo soje nagenda kugira ngo nawe mwese gushimira niyabona ikiganiro azovuge nti wa muntu rimwe na rumwe kabyaramushikiriye. Niyo mpamvu Rwanda yigushikirize inoti y'amarundi amafaranga ni 130 ivyo yambwiye ndaguhe nk'isoda guhaye kuko murakora. Ego murakoze. Ego muharuri iyo soda kikwiye kugira ngo nabone ikiganiro azovuga nti ubutumwa narose bwarakiye ubona buhaye. Jewe mu byo tumaze kubonana sinza kwishima ngo naka ngo nkora iki jewe ntiwarunzi naje sinanda kuzi nujya mwana yaranzi nanje sinanda muzi mugana aho ndamubona je nshima sinza kwivuga ngo naka ngo nshimiye ngo amaye make cyangwa amaye menshi ni byavuye ku mutima w'uwo muntu uko guma nkora niko nibindi bizoza. Ego kandi namwebwe Roy TV muze kumfata murakwiye kumpa kanyerekana yuko nk'akantu k'akazawadi Imana nk'agapira kanyerekana ko turi kumwe Roy TV Roy TV mugashikiza muri iminsi mikuru. Ego yerekana ati ko mwanshitseko ati wamutama twamushitseko ukunuko Mark icyo kintu cy'umupira wa Roy TV reka ndacemera imbere ya kamera zacu hama banyerekane ndakakwemereye agapira ka Roy TV nk'uko kwezi nyene turimo ikiganiro tuzokongera gukorana uzowambaye agapira ka Roy TV kandi ndasabye cyane namwebwe Roy TV nukirongoye tuvugane nanje tuvugane nyerekane kuko abarongoye yaga Burundi turamaze kuvugana ibinyamakuru bimaze gushika 16 biza kuraba biza kundaba bamwe KTV baramaze kuza ni vyinshi muri imisi uzungendere tuzovugana ndakwereke liste y'abantu bamaze kuvugana. Ego byose arambwira vyinshi je si byo byinshi najeko nkakujya ntumye ko sibyo numvira urunwaro abantu baravuga ibyo sibyo byanzanye je naje kuri mu murimo w'Imana n'ubu mpamagaye kubera ubutumwa bw'Imana mpamagaye n'umuhamagaro w'Imana kugira ntuhure nagashitsi ngo nanje hure nkaba ndabashimiye ko Imana igucako bigaca kuri wewe ntuhure nagashitsi ngo he n'ingorane icyo Imana yaguhaye ukabukishikirije babona kuri kiganiro turiko turakora. Ndagushimi tuba dukeneye yuko hariho abantu bidoga bavuga nti iyo turungitse ubutumwa bwacu ntibushikira bene gihugu biba twaburungikanye. Nico gituma kuri Roy TV turabikora tukavyerekana kugira ngo nujya muntu
niyabona ikiganiro azovuga nti ubutumwa narungitse bwarashikiwe nabuhaye ntagire ubwoba nti ico nzorungika nikizoshika. Hari abantu benshi tumaze kwakira amatelefone yabo batubwira nti hari ivyo dukora tukaremuka dutanga ariko ntitubone ico twakoze. Niyo mpamvu kuri Roy TV cy'umuntu arungitse turacerekana ukaraba kari ico kugira ngo ushimire uwo muntu yagikoze ejo canke ejo bundi gitera intege n'abandi kumva yuko ico bokora cyose kizoshika. Ndabashimiye barongoye ikiganiro Roy TV. Natwe turagushimiye. Rero ndagushimiye kuciza ukora ico baguhaye sindaguhiwe ngo ni iki ico baguhaye ni cuma uko bakirongitse niko uko bakironse uko kironse ni kukimpaye. Ego ndagishimiye ndaguguhinyuza mugara abantu benshi bamaze kuronka abantu kuri ku mafyuzi ndonka yamaze kuronka miliyoni 19 abantu bariko barashimagiza kwisi bitokanye nuko kubyiza nkora. Hariho nabankurikira ngo duha akazi jewe sintanga akazi muri imisi umushikanganje wo mutekano narumvise avuga mu ijambo umukorera bushaki Banyankirusa market tugiye kumushigikira bitariki imwe kwa gatatu umunsi mukuru wo kurwanya isibe nibiza wabere ivugizwa nanje nashimye ndishimagiza ati kumbe na leta iri nyuma yiwanje naho taco baramfasha mugakizima ndi mu mutekano mu bana cyane. Ndagushimiye cyane murakoze cyane kuri umugoroba kuri gana tugize urakoze cyane n'abandi urababwira ati wamutama Banyankirusa Mariko ari ku kivi nzoreka kubikora ntakibasha. Murakoze cyane ndabashimiye. Reka namwe tubashimire ku buryo mwashoye no kutwitaba twabarondeye muri ku kivi nyene mwaje ngaha muvuye kubikorwa murushe kuko ni igikorwa mukora kuva mu gatondo saa 6 ku mugoroba. Mwakoze cyane kutwitaba. Reka dushimira bose ko bagira ico bakoze bivaye n'ibikorwa muri ko mugenda mukora. Uyu mudamu yagize cyakora katumushimira hari kandi Imana nayo nyene mufashe asanzwe gwaje umwana baze yoroherwe kugira ngo ejo canke ejo bundi Imana nagira ikimuterera kandi azafashe nabandi. Tongera duhamagara n'abantu bose mu n'ibikorwa byiza dukomeze tubishigikire. Hariho umuntu yavuze nti burya igikorwa iyo kibaye ciza kirivugira. Mwatanga iki gikorwa taho bari nyuma gushikuna umwanya n'isa muri ko murashigikirwa. Dusabe n'abandi mu mihinga itandukanye gukora utaraba inyungu z'uno munsi uvuga nti reka nkore ejo canke ejo bundi bizogenda neza. Reka turangize tubashimira ku mwanya mwaduhaye hari kuri Roy TV. Twicaye neza kuri Business House ni muri Teza ni kibanza ciza cyane uhasanga byinshi bigiye bitandukanye. Turi kuri Resto Bar Kwiteke. Wow, ni Kwiteke muhasanga ikinyobwa ico gufungura. Kaze mwese babakire babaha ivyo mumurya babaha ivyo mufungura gira ngo ubuzima bwanyu amagara yanyu abandanya ameze neza. Kaze turabakunda n'ubutaha. Lloyd.